abakobwa bane batanga ubugano ega ubwo kwese ngo butangwe n'abahungu gusa Emeline mubo ni bofise mukundana wone ushaka kumuhagagana ni ngombwa abaye baguha Mubisanzwe si ngombwa yuko umuhungu canke umugabo ariwe atanga akaganuke nukuvuga akaganuke umwe wese arashobora kugaha umukunzi wiwe kandi biraryoshe umukobwa yahaye akaganuke umuhungu canke umugore yahaye akaganuke umugabo wiwe biraryoshe gusumbaho umuhungu canke umugabo yo bari watanze akaganuke iradiyo televiziyo RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza batatu hano muri studio zisabirizi y'ibyiza by'Uburundi isabirizi samya kwa mega 92 n'ibice bitandatu kiganiro kiba kikuremeshwa na Wilson Bugimana jewe ndiko ndafashwa ubwinga bw'ivyuma na Alida ari kumwe na Amani basanzwe ko barimenyereza hano muri studio zisabirizi n'imbanisha kuri ibyiza by'Uburundi reka ronda basabe abatumire bacu hano ibubamfu babidondori turabibura ibubamfu nitwa Irambona Aline bari abikamiza y'Uburundi iburyo tujeyo nitwa Sengimva Jean Marie nkabandi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nitwa Emeline Irakoze umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi muko mubyumva rero mwese turi kumwe n'uwitwa Aline Jean Marie na Emeline abo bose bakaba basanzwe ari abanyeshuri mu gisata cyo kumenyesha makuru muri kaminuza y'u Burundi basanzwe bariko barimenyereza hano kuri radio y'ibyiza by'u Burundi uyu munsi rero twaramutse dushaka kurabira hamwe ikijanye n'umunsi bita Saint Valentin cyo bita Saint Valentin mu gifaransa tuvuga ko mu gispanyo cyangwa mu kitaliyano bagani Saint Valentino uyu munsi twaza kuraba amavuna amavuko rero uwo munsi umunsi rero wa Saint Valentin umunsi benshi bitangwa n'urukundo abanirwa n'umunsi bakundana ibyo byose amavo n'imvano y'uwo munsi twaza kumenya muri uyo mu kiganiro tuza kuremeshanya n'aba batumire bacu reka tuduge kugajamo kambere mbega amavuna amavuko y'uwo munsi ni ayahe tutangurire kuri Aline ari bubafu bacu nkuko tubizi ngo itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri benshi bavuga yuko ari umunsi mukuru w'abakundana mbega nivyo sivyo tugira ngo tuharahane ivyiyumviro ku uyu munsi yuko woba ari umunsi mukuru by'ukuri w'abantu bakundana canke ari iby'abantu bibwiye nkuko abivuze ati mbega umunsi mukuru w'abakundana waje gute turazi yuko twumvise ngo Saint Valentin turazi yuko ari umuntu ari umweranda mbega duhimbaza umweranda canke duhimbaza umunsi mukuru w'abantu bakundana ukiri ngaho nyine ni umunsi mukuru wakonesha umunsi mukuru wa Saint Valentin rero turamenya ko ari ukukundana canke ko ari urukundo umisanzwe ni umunsi mukuru wa Saint Valentin no munsi duhimbaza umweranda Valentino none mugone bisigura ko ari umunsi bakundana ndaza gusigura igituma ari umunsi mukuru canke no kubera uri inkumi oya gusa ndasigura igituma bavuga ko ari umuntu ari umunsi mukuru w'abantu bakundana duka kwijambo yego ni umunsi mukuru w'abantu bakundana kubera ko uwo mweranda Valentino yagenywe na Eklezia Katolika kuba umwibutsa twabati umwibutsa w'abantu bakundana yagenywe igihe yapfa yapfuye yishwe n'umwami yatwara icyo gihugu yabamwe umwami niwe yamwishe amuhora yuko umwami icyo gihe yavuze ati kirazira guhera no munsi nta muntu azosubira kugira mariage kugira ubugeni hanyuma impamvu yari yavuze yuko atamuntu azosubira kugira ubugeni hari intambara abantu rero bakaza abasirikare akabarukira ku rugamba bakagira santima bagira emotion bavuga ati no sishobora kugenda siga umuryango wanje mu nzu akumva izo mpuhwe z'umuryango bavuga ati je naje kugwana umuryango wanje uzosigara gute nzosanga babishe bagaca yanka kuva mu nzu avuga ati jewe nguma impande y'umuryango uwo mwami nawe acavuga ati ubu rero kubera ko mbona impuhwe ari nyinshi mu bantu b'abagabo n'abagore b'abasirikare ubu renda hagaritse nta kintu citwa ubugeni kizosubira kuba mu gihugu wanje mugabo rero Valentino kubera ko yari umupatiri acaguma araganisha abantu mu mpisho abipfuje bose kugira ubugeni yarabaraganisha mugabo bakabigira bihishije kugira ngo uwo mwami ntabimenye umwami amaze kubimenya acavuga ati uyu muntu rero ariko ararenga ku mategeko jewe navuze
ngira ngo ndamwicishe aca afata ingingo yo baramufata bamujyana kumupfunga amufunze mu nyuma niho rero yahaba avuga ati jewe rero uwo muntu ndamwice ko naho nomurekura biza kugaruka hahandi nyene azoguma akora ivyo namubujije aca aramwica kumwica bamukase umutwe bamuciye umutwe umupapa yarahari ico gihe aca avuga ati uyu muntu yari intungane yari n'umuntu yaharaniye cyane urukundo yagumye abona yuko abantu bakundanye bakagira umugambi wo gushika yaho bo kubaka ugwabo yabagwanye ko yabagwe ku buryo umuntu wese yifuza kubaka ashobora kubaka uyu muntu rero tujya tumugira umweranda kandi umweranda abe umuvunyi w'urukundo w'abantu bakundana niho rero baciye bamugira umuvunyi w'abakundana itariki bamwiciyeko bamwishe ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu 270 ariho havuye iyi tariki bavuga ko ari kuri Saint Valentin kubera ko yabaye umuvunyi w'abantu bakundana nico gituma rero abantu baciye baza barabiha izindi ntumbero uko babigira bitandukanye n'ico babishiriyeho uko wese abigira uko avyumva gusa imvo nyamukuru yatumye bamugira umweranda ko ariko yaharaniye akemera gupfa mugabo abantu bakundana akabafisha kugira bashike ku mugambi wabo. Urakoze cyane Aline katwubize Jamari nawe cyo bivuga ko kumbureye numva n'imvano cyangwa inkomoko yo munsi wa Saint Valentin. Urakoze hanyuma sinja kure cyane yari n'ibyo aje kuvuga nkuko aje kubivuga uwo munsi wa Saint Valentin wagiyeho mu inyuma yaho umwami yari Claude wa kabiri yatwara empire cyangwa kokita ubwami bw'abaromani umwaka wa 270. Ico gihe rero bavuga ko bare mu ntambara hanyuma nkuko yagiye arabivuga ico gihe uwo mwami acabona yuko abagabo batari ko baritabira kuja kurwana ku rugamba niho yacafata ingingati rero je kubera yuko mbona ko nta bushake bafise kumbure abana n'abagore nibo batuma kumbura abagabo batitabira urugamba abagabo bashobora ko bagira impuwe z'uko bazotabana gasigara mu ngorane canke bakamerwa nabi tirika rero duhagarika ibintu bya mariage kugira ngo turonke abahungu n'abagabo bashobora kwitabira urugamba. Ico gihe rero Valentino niho yaca afata ingingo yiyumvira ati none twebwe duhagarike mariage kugirisha mariage ngo n'urugamba aca atangira kuzara arabahezagira mu mpisho. Ico gihe rero umwami yavuye abimenya yuko ariko araraganisha abantu mu mpisho iyo baca bamufata baramufunga bamaze kumufunga baca bamucira urubanza rwo gupfa niho baciye bamukata umutwe. Aho rero mu mwaka wa 492 niho mu papa yarahari bita Gelaz nawe yacavuga ati uyu muntu turabye urugamba yagwanye mu ntumbero yo guharanira agateka kabubakanye kugira ngo aheze kugira ahezagira abantu bashaka kubakana katumugira umweranda bashamugira umweranda. Uwo munsi rero ushigwaho kugira ngo bazokwame bahimbaza uwo mweranda. Hari utuntu usanga kenshi na kenshi tuguma utuntu twibonekeza kuri uyu munsi umukuru wa Saint Valentin nkuko babivuga utuntu kutu message cyangwa twiki bavuga yuko igihe Valentin yari mu munyororo arindiriye ko bamwica hariho umukobwa w'umusirikare yaramucungereye araza bavuga yuko uwo mukobwa yari afise ingorane yo kutabona hanyuma niho ingwe igitangaza cyarakoretse wa mukobwa arabona Valentin gacamwandikira ngo utuntu kakete acaragasinya ko ngo to ashashako to Valentin bisigura ko muri ako gakete haho bahari mu tuntu k'urukundo ca biva ngaho rero bamwe niho usanga bafatiraho bavuga ati umunsi n'umunsi w'abakundana kubera yuko na Valentin yoba yarandikiye utuntu imbere yuko apfa yoba yarandikiye agakete uwo mukobwa w'umusirikare yaramucungereye. Emeline arico ofisi yavugira nta kinini nongera ko abavukanyi babivuze uno munsi itariki 14 ukwezi kwa kabiri dusanzwe twibuka umweranda Valentino muri Ecclesia Gatolika
buri munsi twama dufise umweranda twibuka. Nukuvuga mu bisanzwe kwibuka uno mweranda Valentino uno munsi ni umweranda nk'abandi. Mugaye icatumye uno munsi abantu baca bawugira umunsi mukuru nuko Valentino yaharaniye cyane mukuru wiki umunsi mukuru w'abakundana niko umunsi abantu benshi bumvise Saint Valentin benshi bumva yuko ari umunsi mukuru w'abakundana. Muga mu bisanzwe urumva Saint Valentin n'umweranda nk'abandi bose. Muga rero abantu barashimye kugira novuga w'agaciro kurusha ngira abandi beranda kubera Valentino yemeye kwitanga gushika naho yemera agaheba ubuzima bwiwe kugira ngo uno munsi abakundana babe mu kanyamuneza bagire umwidegenjo niko nobivuga kubera ko yemeye kurenga itegeko ry'umwami w'ico gihe yari umwami Claude wa kabiri mu gihe yariko yacinze itegeko ry'uko atabosubira guhezagira ubugeni atabosubira kubakana kubera ko abahungu n'abagabo bariko baraheba kuja kugwana bagwanira igihugu. Yamara Valentino wewe ntiyabibonye uko yarabigize mu mpisho akabahezagira. Nico gituma rero abakundana uno munsi babona yuko yemeye kubigura uno munsi arico gituma waciye uba celebre uno munsi bakawuha uw'agaciro rwose ku buryo abantu bose bumvise Saint Valentin bumva yuko ari umunsi mukuru w'abakundana. Ego mbe uyu munsi mukuru ko turavye umengo witabirwa cyane no gwaruka koko nibyo canke nibaza ko n'abatama rero barakwiye kwibuka bikwiye ko muri myaka bamaranye bubatse izabo kuberekeye uko uno munsi witabirwa cyane n'ugwaruka nivyo nibo bagwitabira kandi nivyo barakwiye kuwitabira cyane ku bantu mvuga nti abantu bakundana kandi bafise umugambi wo kubana apana babana bakiri batoya canke babandi bakiri muri copinage bajya ntivyari bibaraba iby'uwo munsi cyane muga abantu bamaze kugira umugambi yuko bategura kubaka urwabo n'umunsi mukuru wabo nivyo kubera Valentino ntiyahezagiye abantu bari basanzwe bubatse ariko yahezagiye abaja kubakana. Twari twaje ati ikibazo c'abakuko umunsi umengo wahariwe umengo abawitabira cyane n'ugwaruka ndabaza nino abatama bo gute bimeze gute tugalini cyabivugako mu bisanzwe uyu munsi mukuru abantu bari bagenewe kubuhimbaza n'abantu bubatse kubera ko uvuze urumva ratandukanye n'ibyo Emeline avuga ati umunsi mukuru kwe guhimbazwa n'abantu bafise ko muri umugambi maze kugira umugambi wo kubaka urwabo atari babandi bakiri muri copinage n'ibyo gukwegana by'ubwana nawe uti abubatse urumva ko mubivuze indimi zibiri tuza kumva ko bure jamari cyaza kubivuga ko impandana abantu bubatse niyo bari bakwiye guhimbaza no munsi mukuru kubera nibo uraba cyane naho n'abandi bawuhimbaza mugabo bo bazi inyuma y'abantu bubatse. Umweranda Valentino yahezagiye abantu baja kubaka eko yabahezagiye bari basanze bakundana mugabo yabahezagiye kugira urukundo rwabo rubandanye abantu bagikundana bataragera ku mugambi wo kubaka bashobora guhebana ariko umuntu yamaze guhezagirwa akubaka niwe uyu munsi mukuru uraba kuko niwe Valentino yitangiye avuga ati jewe nemera gupfa mugabo abantu bakundana urukundo rwabo rubandanye baje hamwe bubake bagira umuryango. Abo bantu nibo rero bari bakwiye guhimbaza umunsi mukuru naho umengo bobo abenshi umengo ntibibaraba umengo ni vy'abana nibo bari bakwiye ahubwo kugira umunsi mukuru cyane. Abandi bantu bari bakwiye guhimbaza umunsi mukuru nibajya abantu tuvuga yuko mu Gifaransa bavuga ko bari muri fiançailles atari copinage. Abo bantu nabo nyene bari bakwiye guhimbaza umunsi mukuru kubera ko bari mu bantu umuyanda Valentino yitangiye avuga ati aba bantu rero ko bafise uyu mugambi wo gushika ngaha reka ntibaburizwe mu nzira ahubwo babandanye urukundo rwabo rukomera. Abo bantu nabo nyene bari bakwiye guhimbaza kuko yataba Valentino bokundanye mugabo nta hantu hanini yavyavuye bigera gutandukanye n'abajya abana bajya ba adolescent bajya bakiri muri copinage. Abo bobo rero umunsi mukuru n'abaraba kuko nibo baca bajamwe bakawuhimbaza
ibidakenewe bagakora ibintu bidakenewe bitari byiza Nibi. bakaja gukora ndavuga nk'ubunye bakaja nko kuryamana bitari bikenewe ivyonye nivyo abantu bubatse abantu bari muri copinage abana ivyo ntibabirekuriwe uretse ko batari kuri ibyo n'umunsi mukuru wa Saint Valentin ntibara kuko bobo baracyafise ibishobisho mu mutima baracyafise ibishobisho mu mutima ariko ibibazo ngo barakundana naho bafise utuba ariko baronderanako peut-être barigana kubera bigana reka turakundana ubwo azaranyereka azaransigurira ibintu ntumva abo ntibaba bakundana ko bafise iyo bariko baraja bafise umugambi wo kuzokubakana ahubwo bakundana kubera ibishobisho kubera icyo umwe ashobora kuronka ku wundi icyo umwe ashobora gufasha uwundi ariko nta mugambi bafise abari muri fiançailles bashaka gukundana atavuga ati ntacyo ndiko ndamurondera ko naga ahubwo ndamufise ko umugambi yuko dushobora gushinga urugo muri make rero novuga yuko abantu bari bakwiye guhimbaza umunsi mukuru n'abantu bubatse hamwe n'abantu bari muri fiançailles mwavuze hari ibyo bavuze ko abahungu bateze guha abakobwa be abakobwa nibo batanga ubugano ega ubwo kwese ngo butangwe n'abahungu gusa Emeline mubo nimbo ufise bo mukundana wone ushobora kumuhagaganura ni ngombwa abe baguha mu bisanzwe si ngombwa yuko umuhungu canke umugabo ariwe atanga akaganuke ni ukuvuga akaganuke umwe wese arashobora kugaha umukunzi wiwe kandi biraryoshe umukobwa yahaye akaganuke umuhungu canke umugore ahaye akaganuke umugabo wiwe biraryoshe gusumbaho umuhungu canke umugabo yo bari watanze akaganuke. Reka rero tubandanye turiko twegereza umusozo mu tumwe turangije twibutse ko turi n'abatumire Aline Emeline na Jean Marie bariko badufasha muri kino kiganiro aho bariko batanga inyunganizi mbe uyu munsi mukuru none twohimbaza gutemere ko dusozera Aline uyu munsi mukuru ukuntu twawuhimbaza canke bawuhimbaza kuko sinashobora kutawuhimbaza umuntu yoraba igikenewe tukirinda gukora ibidakenewe kugira ngo duhe umwanya ibintu bikenewe aha ndavuga ku bantu bakiri bato bajyanye naho bakundana atamugambi bafise ejo canke hirya yejo ubuvuba bajya twita bakiri muri copinage abanyanda babwire yuko uyu munsi mukuru wa Saint Valentin boshaka bo wihoza ntihagire uwo bajya guhimbaza kubera ko nibo kenshi bashobora kuhagirira n'ingorane kubera bajya kubikora nabi bakabikora ko bavyiyumviriye ugasanga nk'umwigeme yatwaye inda akiri muto n'umunyeshuri akiga muri secondaire ugasanga yatwaye inda ngo reka himbaze umunsi mukuru wa Saint Valentin umva yabikoze nabi siko yapiriza kubikora kubera aracyari muto ntazi na Saint Valentin cyarico yumva ngo umunsi mukuru w'abantu kubikora nabi kubwawe kubikora neza ni kubikora neza ndiko ndavuga naho nuko ja hamwe n'umuntu mukundana nkuko Jamari yarabivuze murimbure mbega urukundo rwacu regeze ku bantu bubatse navuze yuko boje hamwe bagatorera inyishu ububatse bafise hanyuma ku bantu bayikundana aho batarashinga urugo mugerageze kubirana amajambo meza arubaka urukundo kandi aratuma ruraba umuntu ukamubwira ati ndagukunda ukayimubwira bikuye ku mutima apana bya bintu by'agahemo ubwira umuntu ngo ndagukunda kandi ku majambo gusa ata mugambi ufise wo kumukunda canke ku mutima wawe uzi ko utamukunda mubwirane amajambo meza amajambo novuga ari romantique ibyo birakomeza urukundo bigatuma urukundo rwanyu rubandanya kubwira umuntu ati ndagukunda ni ibintu n'umuntu avyumvise bituma acagira icyizere nawe nyine mu mutima kandi akanaryoherwa n'icyo yari kariteguye nk'avuga ati ujya mu ndabona umenga ariko arampenda maze kumubwira ko umukunda kandi akabona ko bivuze bivuye ku mutima avuga ati uyu muntu arankunda hama urukundo rwanyu rubone kubandanya neza hanyuma mushobora no twadukaje twavuga ubonye ushoboye ukaronka ataco wishe mugabo ndasubiramo ataco wishe kubera ko ushobora kuyica ikintu no muzi nimba namahera bari bateguriye ikintu kuzogura ikintu kuzogufasha muri kazoza ukagira wigura ngo ugiye kugura ikado umukunzi wawe nk'abantu mufise iyo muri ko muraja mufise umugambi muri ko murategura gukora ivyo ntibikenewe
ushoboye kukaronka aho gakato kamuhereza naho karanezera umuntu kandi karatuma agira n'ingufu nibaza kuko niko abantu bohimbaza umunsi mukuru bahara kuja mu bitajya ntibize bari kuja kunywa inzoga ngo baborerwe baze kwisanga bagiye mu bushurashuzi none ibyo sibyo bikenewe ahubwo hakenewe amajambo meza mugana amajambo y'urukundo murimbure urukundo rwanyu rugetse numva ko baciye ku kibazo cy'umunara natwe cy'ubusozera ko Emeline kugawe ni bande bateza guhimbaza uwo munsi mukuru tugarutse inyuma ongere wibutsa bateza guhimbaza uwo munsi mukuru ugenewe bande mbe bo uhimbaza gute uwo munsi mukuru nk'uko twabyumvise utegerezwa guhimbazwa n'abantu bafise umugambi wo kubana no kuvuga bagiye bari muri fiançailles ugategerezwa kandi guhimbazwa n'abantu bamaze gushinga ugwabo baba jene bakiri mu adolescence uno munsi n'abana bo muri primaire sigaye usanga ngo bariko barahimbaza ngo umunsi mukuru ugasanga umwana yageze yacafye nk'agashurwe kuntuze ku rukaratasi aheva hangwe kadongo umukunzi wiwe abana nibaza yuko ego baravyumva ngo n'umunsi mukuru w'abakundana kandi muri bo mujya mwanya ashobora kuba yumva yuko uwujya agira agashurwe amukunda mugabo ugiye kubiraba kenshi n'ibishobisho ego hama rero mu kuwuhimbaza harimo n'abantu usanga bakuze mugabo usanga bigenza nabi ugasanga umuntu nk'ubu uye nka Jamari arabwira nka Aline yuko amukunda mugabo izi neza yuko atamukunda babyita kumwikundamo nibyo novuga ego ariko abwira Aline yuko amukunda mugabo we wafise ikindi ashaka kuri Aline abenshi yuko uno munsi na cyane cyane mu bajene kandi baje bakiri bato usanga yuko uno munsi bagira ngo n'umunsi w'abakundana ko usanga benshi bahereye mu busambanyi kunywa inzoga ego ugasanga benshi bigiye kubagirira ingaruka mbi ko umukobwa cyane cyane abakobwa bakunda usanga batwaye inda ko usanga umwana w'umuhungu none nk'umwana akiri mu mwaka w'icenda mu windwi atwaje inda umukobwa nawe nyene aracarezwe aracagurirwa ndetse kira ikintu cose akenera acakizera ku muvyeyi nawe urumva n'ingorane bagiye guteza umuryango ego urakoze cyane Jean Marie niwe tugaduherukire ko nk'impanuro utanga wunganiye Emeline na Aline bewe umunsi mukuru kugawe tugarutse inyuma wohimbazwa nabandi wohimbazwa gute cyane dufatire mu kigo cyacu cyo Burundi turimo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nagira ntera kamo ugwaruka rutaragira umugambi wo kubana ko uwo munsi utabareba na gatoya ntihagire umunyeshure canke wundi muntu wese adafise intumbero yo kushinga urugo rwibaza kuja mwibarabara ngurumba ngiye guhimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin umunsi mukuru nabwo umureba uwo munsi mukuru ureba cyane cyane ni imigwi ibiri umugwi wa mbere n'uwabasanzwe bubakanye umugwi wa kabiri n'uwabantu bafise intumbero yo kubakana bamwe tuvuga ko bari muri fiançailles nkuko bagiye barabivuga abari muri fiançailles ni umwanya wo kureba uko urukundo rwabo ruhagaze n'ukuntu bashobora kuzobana muri make barimbura urukundo rwabo aho rugeze hanyuma abasanzwe bubakanye nakajyo keza ko kureba urugo rwabo ukuntu rumeze uko gwifashe niba ari umugabo yahora acinye mu mugore ayibagaruke mu rugo nimba umugore yahora acinye mu mugabo nawe nyine narebe no munsi nakajyo keza ko kugaruka kugira ngo basubire muri bwa buryohe bw'urukundo rwabo mu rugo rwabo murakoze ego bagenzi namwe inshuti meko mwakomekana kiganiro kwamubise ko waca kiganiro cyari ciharije ku munsi wa Saint Valentin umunsi benshi bita w'abakundana umunsi mumvise ngira amashuri kumva impano zitandukanye tubitse ko twari kumwe hano muri studio n'abatumire basanzwe bako bimenyereza hano kusabirizi n'abakaba basanzwe abanyeshuri bari mu gisata cyo kumenyesha makuru muri kaminuza y'u Burundi reka tubasabe bagira akajambo ko gusezera bana ivuga n'amazina nitwa Aline Rambona yabivutinira kuri kaminuza y'u Burundi akajambo nova gusezera mpamagarire uwo wese ajya guhimbaza no munsi mukuru awukore mu buryo bwiza nabuvuze n'uburyo bubi nabuvuze mugaragaze guhimbaza mu buryo bwiza
kugira ngo mutazobona ingaruka mbi mu misiza. Nitwaye Emeline Irakoze, nagenda umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Nagire nsozere ndabifuriza cyane cyane abakundana by'ukuri tari bamwe bahendana umunsi mukuru mwiza, mugire umunsi mukuru mwiza kandi mugabo mwibuka kuwuhimbaza neza, ntihagire abaheva bikika mukiza, na cyane cyane bamwe baja mu ngeso mbi, mubyirinde uno munsi. Nitwa Sengiyumva Jean Marie, nkaba niga muri kaminuza y'u Burundi. Yo bakamanotera abariko baradukurikirana, ndagatera hanini ku bantu bubatse, mwubatse gerageza by'ukuri ako kagorane kari mu rugo no munsi duhimbaza Saint Valentin, akaba ari n'umunsi w'abakundana mugakimure. Umugabo yahora ataha saa sita y'ijoro nagerageza atahe kare, umugore yahora afuhira umugabo wiwe nareba bihebe, nimugerageze musubirane urukundo rwanyu gukuri. Akandi kamo notera nugwaruka mwebwe mukiri ku mashuri canke mudafise umugambi wo kubaka, uyu munsi ni kuri ntubareba mpave ngo twagwa n'ibishobisho, uyu munsi mugende mu byo mugendamo ngo mugiye guhimbaza Saint Valentin musange mahuriyeho ingorane. Uyu munsi rero nimureke abawuhimbaza bahimbaze kubera yuko bafise igituma bawuhimbaza. Murakoze. Nikora amajambo rero dusoze ku kiganiro, reka dushimire abitwa Mono na Vital bashobora ku butumwa bugufi batanga ivyumviro byabo. Dushimire kandi Bogare, Fofo, Nazer, Etienne, Lionel na Alfred n'abandi barungitse ubutumwa tugarukarana kuri Tam Restaurant, n'uwitwa Willy na Eric kuri Sono Mixed abo nyine kwiguye. Dushimire n'uwitwa Era Irakoze na Ronera bari mu kinama n'abatumwe ku butumwa tugarukarana gatanu kuri gatanu. Ijwi yari Wilson kubw'Imana kubinga bw'ivyuma dufashwa na Alida subiriwe na Françoise bari kubafashanya na Amani asanzwe ko ari menyeza hano. Hano turangije ikiganiro cacu naho utaha. iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.